Abaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaha ikaze mu kiganiro Impamba y'umunsi icano kuri Impamba TV. Ni Papa Teddy muri kino kiganiro. Nagomba ko dusangiramo ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca mbere c'abami igice ni ca gatatu ku murongo wa 21. Gatatu ca mbere c'abami gatatu umurongo wa 21. Havuga ngo mvyuke konsa umwana bugira buce sanga yapfuye, ariko bukeye ndamwitegereje sanga siwe wanje navyaye. Imana himbaze cyane. Ngomba kubasangiza ijambo riva ngo uyu mwana sigwanje. Uyu mwana sigwanje mwaza kunahura uko ico imaze ku mutima wanje. Iyi nkuru muyereheje mubona ko bari abantu b'abamaraya babiri babana mu nzu, hanyuma waravyara après 3 jours uno waravyara, ariko umwe avyaye bose bari mwijoro ngo umwe araryama ku mwana wiwe arapfa, acaraguza umwana wiwe n'uwundi. Okay, muravyumva. Ariko Bibiliya yatugeze yuko uyu mama bose bagiye ku mwami Salomo ngo abacire urubanza. Ariko bagezeyo nakunze ijambo uyu mama yavuze. Uyu mama yavuze ati jewe avuga historia yose yagenze. Mugavuga ati jewe ndyamye mu gitondo, avuga ko ari mu bugira buce abyuse konsa umwana, acasanga umwana wiwe yapfuye, ariko bukeye amwitegereje acabona ko uyu mwana siwe wiwe. Cyo tumana nakubwira ati ijambo ngomba gusangiza kuno munsi biva ngo uyu mwana uri kuraraba bwashaka atari umwana wawe, kuko umwana wawe ndaza kumukubwira muyanye majambo. Naguma murabe aya masaha umwanya yarabiyemo ku mwana wiwe yapfuye. Wewe abyutse mu bugira buce nibwari bwace neza, kumureba kiri mwijoro, mugabo ni umuco utaraboneka. Ariko wewe acasanga mwana yapfuye, mugabo bukerero mu gatondo bukeye umuco waje hose habona, aritegereza neza umwana wiwe acabona ko uyu mwana sigwanje. Ibi bigombye kutubwira iki? Nagombye kubwira yuko hari igihe witegereza ikintu ciwawe, ukitegereza umubiri wawe, ukabona yuko ingwara zimaze igihe kirekire, zimaze umwanya muremure kuri wewe canke ku rubyaro rwawe canke ku bavukanyi bawe, ku bavyeyi bawe, ingwara zimaze igihe kirekire. Ukavuga ati niko bimeze, niko byose biri mu isi. Hari ingwara nyinshi cyane, uko turuko birashika nk'abakristo tukiyakira muri ubwo bwoba. Ibi bintu nuko nyene byakategezwa kugenda. Ubundi mwanya ukiraba ukavuga ati jewe ubu bukene ndimo, nta numwe w'iwacu mu muryango wacu yigeze ashika kuri, nta numwe w'iwacu yigeze aba umutegetsi kanaka, nta mudandaza dufise mu muryango wacu. Ni ngombwa ko ubuzima bwacu buguma uko nyene. Hawe uba waravye umwana ukaraba ubwo buzima bw'umuryango wawe ukavuga ati nuko nyene byarapfuye, niko biri mu gisagara. Ubuzima buragoye, nibibazo n'ubukene, ibi na biriya birahari, byerekana yuko byagategeza kugenda uko. Impamvu nyinshi cyane, cyane ukaraba icakana akacama kikugora misi yose, ukavuga ati jewe niko nabi wacu bameze, niko biri. Aho uwa waravye umwana, waravye ubwo buzima bwawe, waravye imbere yawe, waravye akarenganya uri kuragirirwa, wakaravye ntibwari bwace neza. Ariko bumaze guca ni ryari? None maze guca. Amen. Bumaze guca ni mugihe ijambo ry'Imana, Imana yuguruye amaso yawe ukitegereza ijambo ry'Imana, ukitegereza ico Imana yavuze kubijanye n'amagara meza,
ukitegereza icyo Imana yavuze ku bijyanye no kuroranirwa, ukitegereza icyo Imana yavuze ku bijyanye no kunesha icyaha, ukitegereza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, ukitegereza na Yesaya 60 hava ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Muzi kuri 3 avuga ngo amahanga azoza kubwo gukayangana kwawe. Gukayangana ni ingaruka yo guhaguruka. Udahagurutse ntushobora gukayangana, kandi umuco wawe nushitse uno munsi. Umuco warashitse aciye imyaka n'imyaka igihe umwami Yesu yaza hano mu isi turimo. Ni umuco washika ku isi. Nuko benshi bitugira ntibakiri uwo muco. Nawe urashaka kuri mu bantu, urashaka kuri mu ishengero, uri mu mikuba bitandukanye, mugabo hari ikintu umugwanizi amazigiye amaze umwanya agucinyizako, agutsindagirako, bikagera ahantu wemera ibi bintu nuko byakateza kugenda. Ariko ndakuzanisha ndakubwira ati itegeze neza, soma ijambo ry'Imana, umva ijambo ryo tukavuga ati guhaguruka, gukayangana, ntushobora kayangana ugihagurutse. Icyo kintu cyagucize hasi, icyo kintu cyagucinyije hasi, icyo kintu kikwereka yuko ntuzova mu ikintu kumena amajambo y'abantu, ni ikintu kana kabavuze kigucinyije hasi. Udahagurutse ntushobora kayangana, kandi n'amahanga ntazoza kuraba ukayangana kwawe. Amahanga aza kuraba mu gihe wakayanganye, amahanga aza kuraba mu gihe wakoze ibintu by'ubwenge, wakoze amahingu, wakoze wateye imbere, wagize mariage nza cyane, warihanganye, ingwara yakize, ukurashima Imana. Abantu bazuba gukeza, ntibashobora kuza gukeza mu gihe ukitsinamike hasi nawe kandi wavyemeye. Ijambo ry'Imana umaze kuryumva, ca witegereza impande yawe hose, urabe ahantu ikintu wumva umenga ikintu ndakihaniwe, ikintu jewe ndiko ndiga nivyinjira, ubwenge n'isi kirenga, ikintu jewe ubuzima bwanje jewe namanyi mu mayesheke ukumenga birashoboka. Muga uyo mwana uri kuraraba uko muraba mwijoro, murabishe umuco w'ijambo ry'Imana wamaze kukumurikira. Ico gihe nyene ubuzima bwawe buraca mu gatondo, urabona ati ega kumbe ivyo niko ndabamo sivyo Imana yavuze. Ucuhaguruka ugakayangana mu izina rya Yesu. Birashoboka kukayangana mugabo ni wize ijambo ry'Imana. Abakenyezi babiri baciye bagenda kuraba Salomo. Salomo nawe bosomye hejuru, ubona ko Salomo yari yarasavye Imana ingabire y'ubwenge. Iyo ngabire y'ubwenge yakora gute? Ingabire y'ubwenge mwiravye neza, mbona ko ni ingabire ya mpwemu yera. Muco mugenda mwirondereza mu cete ca mbere, Paulo yandigisha mu Gikorinto 12 murasanga munsi avuga ngo ni ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge ni rikwereka imbere y'ikibazo, rirakwereka na solution wokora. Amen. Imbere y'ikibazo uramenya solution wokora. Shamubona ko Salomo yari yasavye ubwo bwenge, yasavye ubwenge, bandi baje Salomo yasavye mpwemu yera wo kumushoboza. Ko kera yaza kwaka bushungwe, ntiyagumana nawe, ako twebwe agumana twebwe. Turafise ubwo buntu bwo kuba imbere y'ikibazo, bwo kumenya ico twokora. Mugabo turondere kumenya ijambo ry'Imana, tunamwe yo turongora ingene twosenga. Imbere y'ikibazo cyose urimo, mwe yo kubwira ingene wobikora mu gihe wo kwicara ugasenga kandi ukamwumviriza. Iri ni ijambo ry'Imana. Uwo mwana ubona, ivyo ubona bashaka ko arakarenganye ko mugwaniza, nuvyemera uko hari muco ijambo ry'Imana kumurikira, mwe yakakurongora bukeye uteza kubona ivyawe. Hama ucugira iki ngaho, ucuhaguruka mu gusenga, ucuhoka mu gusenga. Umwana umwe yabaje umuvyeyi ati mama ni kubera iki wamusenga misi yose? Acamubwira ati ni kubera yuko umugwanizi yamagutera misi yose, nico gituma gusenga, nta kindi kintu twabisubiriza. Iri jambo ry'Imana mwarahezagiwe, Uhoraho akomeze kubagwiza ko ubuntu bwiwe bwo guhishurwa no kumenya ko ni wamenya uzoca ubaho ico wamenye. Senga mu izina rya Yesu. Ubwenge butushoboza mu gihe imbere y'ikibazo cyacu cyose tukabona icyo tukwiye gukora. Ubwo bwenge ndabusavye, n'aba bene data bose turabusavye, kugira ngo akaringanyo kose k'umugwanizi gakugwe mu buzima bwacu,
kuko tugufise n'amahoro. Ivyo dusavye birenze ivyo twiyumvira, urashoboye kubikora tukarenga kure cyane ivyo twabonye igihugu cyacu aho kigeze mu miryango yacu, ukadushikana aho wewe nyene wagambye kudushikana. Ni mu izina ryawe ryatubisavye, amen. Murakoze gose, nawe utaha mu kiganiro cyacu Impamba y'umunsi gicano hano kuri Impamba TV, kandi mukomeze kurikirana ibiganiro bicano ku Impamba TV, musangize n'abandi, mugiye subscribe, kandi kubabona mutwandikira biratunezera. Mwarazagiwe cyane.